Bintu vyose bigutera ingorane utushaka kuvyibagira ukabicisha amazi urazi ko ingorane batazicisha amazi oya giro cisaha 9:28 twayibasezeranye ko dufata 30 dushirana muri mudi mbere ko twinjira mu kiyago cacu nyezina. Uyu munsi rongo tubayagira kuki mwamaze kuvyumva umunsi wo tuza kubayagira ako kintu kidasanzwe cyane, kintu gikunda ku affecta abakiri bato cyane ariko kandi n'amakuze kiraba affecta kikabakorako. Sikindi rero tuza guca hirya no hino iki ijambo ikiyayura mutwe. Aroni gihe ikiyayura mutwe rero kiri mu buryo bwinshi, hariho ibiyayura mutwe rero bica mu mazuru, abera mutwe bica mu kanwa, bica mu mapulire, bica mu mubiri, mu rusato, ayo makokaine rero nibindi bigenda bitandukanye. Ivyo bakoresha rero mu nshinge, ivyo bakoresha rero mu kwijomba, ivyo bakoresha rero mu kwambarira ku mpuzu mu masokse n'ibindi ibinini n'ibindi. Ivyo byose rero nivyo tuza kubayagira ko tugenda tugaruka duca hirya no hino ingaruka mbi zavyo n'impamvu bibaho, n'impamvu abakiri bato benshi bikunda kuba affecta. Ari ivyo roba natumura, ivyo batumura biciye mu myotsi, twavuze ivyo mu kanwa n'ibindi bigenda bitandukanye. Tugenda tunaraba mbega umuntu yobiheba gute, aho n'igihe ndiko ndavuga ukuntu ribiyayura mutwe babiheba. Festival rero kakuba ya EAC, voilà ya EAC je crois. Si je me trompe pas ya EAC. Narose occasion yo gutembera hajyanye kuri stade. Urabona yuko arabaye ibintu vy'ama expo. Iyo ahantu wagenda ugasanga ari bisato vy'ibiyoka, ibinabiri n'ibindi bigenda bitandukanye. Nandi wagenda ugasanga hari nguyu n'umuti w'inzoga wo guheba inzoga. Ari ikintu gitangaje. Abatari bake nasanga ahubwo bagiye kumviza inzoga z'abandi hariya. Izo bindi bihuge. Aho kurondera umuti. Baja kumviriza gishasha. Oh la la. Abo muri Kongo nibo banyoheye, abo muri Kongo bari sinzi ni Kongo ni Sudan sinibuka. Baje bazanye inzoka y'imetero nka 6. Nukuvuga ngo uhageze wacu uvuga ati turabaye biraheze karabaye. Karo wigiri wacu hari agapimusi, hari ingoma. Ego twigarukiye rero tugenda rero tuvuga ku yaro mutwe mbega nibande babinywa twobiheba gute. Ababinywa twaza kurambega babitegwa n'ikibobo kubera yuko usanga binyobwa n'abakiri bato, abakuze, ab'imyaka yo hagati na hagati. Twaza kuraba ducege no hino mbega bitegwa niki. Turaza no kandi ugaruka turabe consequence ingaruka mbi zo kunywa ibiyayura mutwe, haba rero kuvyijomba, kubinywa, kubitumagura cyangwa kuvyambarirako. Ako kandi turaza no kuza kuraba muri rusangi ingaruka mbi ku muryango, ingaruka mbi ku mashure, ingaruka mbi mu kibano, ingaruka mbi ku kazi, ingaruka mbi ku gihugu n'izindi zinga zitandukanye. Turaza kurambega bikunda kubangamira bande kuko haba kudufate ku gitsina uko ibi biyayura mutwe bifata ku bahungu, twifata ku bigeme, kwifata ku bigeme, twifata ku bahungu bigenda bitandukanye. Nivyo tugaruke ko mukanya duce tubayagira ni mukanya isase igero cy'isaha 9:32 gumana natwe aha mumenye byinshi. Ako kandi ndakibutsa yuko nimero n'yandi nyene 35 amajana 3 rubambo rero na keza nta kindi baje kukuyagira kakanya atari kuguhanura wowe vyamaze gusinzikaza bikagira imbohe yavyo, bikakugira imbata yavyo, ugasanga rero kubiheba byakunaniye. Aho ni mu gihe benshi bikunda kubananira neza na neza, ugasanga barananywa n'imiti myinshi mugabo wapi, bamwe bakaje no gusenga bakaja kuwa pasteur bigakomera wapi. Nikanya risase uce tuza tugufashe tuguhanure. Ako kandi ndakibutsa yuko nyene nimihone nyene namaze kwivuga muce muza duhana impanuro ahama bigende neza. Igiro cy'isaha 9:34 kiyago cacu cuno munsi wamaze kuvyumva. Tuza guca hirya no hino ijambo ikiyayura mutwe. Kiyayura mutwe rero aho ni mu gihe abateri bakamenyere ko rero ijambo ikiyayura mutwe ari ikintu cyose banywa. Ico kintu banywa rero hama kikakorana mu mutwe gutyo kikagutera gukora ibidakoreka, kikagutandukanya n'abandi. Oya mama suko rero kiyayura mutwe ni umugwi w'ivyo bintu vyose unywa canke ucisha mu mubiri mu kwitobora canke utumura canke wambarira ko mu masokse n'ahandi.
canke mu mpuzu sinzi hama rero bikarangira biguhinduriye mood, bikarangira biguhinduriye eta warimwo, ibihe warimwo, ugasanga rero bigushize muri eta mbi itari cyane nziza cyane, mbi cyane. Ndakubwiye dosi yuko abenshi ugerageje kuganira nabo, abenshi ukunda gusanga uza wumva ngo baba bari kwarondera amahoro, ngo bakorondera ngo umunezero, ngo baha umunezero. Ariko kandi abo je tubazoganira benshi bakubwira ati iyo uhejeje kwidroga, uhejeje kubinywa, iyo bikuvuye kugaruka hamwe nyene warurikara. ego Bisigure ngo impamvu batabiheba bamwe baguma babinywa nuko yagiye kumva agiye gusura muri ya eta abona kacabura amahoro, aca yabura, aca agerageza kwigarura amahoro. Rero mukongera kunywa ibindi, niyo mpamvu baguma babinywa agasakisaki. Kuma yongera mpaka we nyine avuga ati ndi muri bya mood, banumva yuko ndi umuntu. Voilà. Ariko kandi rero ndagenda ndayibutsa yuko rero uko unywa byinshi, canke uko ubinywa periodiquement, niko wonona umubiri wawe, niko wiyonona ubwawe. Gutyo rero ugasanga biriko biraguperturba, biriko biragutera izindi ngwara zingana zitandukanye. Reka tugaruke mu kanya. Nkuko twako turabivuga uno munsi tuza kuyaga ku bijyanye n'ibiyarira mutwe, mbese bifata gute, ikiyarira mutwe ho mu camake niki kimeze gute, hari abavyumva batazigene bimeze, hari nabo babona vyishe vyononye abantu batazigene bimeze. Mbehoho urinze ubifata umeze gute, kubiheba bigenda gute, nivyo tuza kuyaga aho dufise n'amatemonyage amwe tuza kubayagisha. Ariko reka duhere kwanza kuri definition. Ikiyarira mutwe ni giki, kimeze gute, gisa gute? Ikiyarira mutwe premièrement novuga ati hari ibiri naturel, bitari novuga ati bitahinyanyuwe n'abahinga, bisanzwe bimeze uko nyene. Ufata nk'urumogi, oya no nk'ikibabi, voilà, usanga ari kibi ku mubiri. Ico naco bivana n'ibibabi byari ivyo, bivana n'ukuntu baba bavyita. Bamwe bavyita cannabis, voilà, n'izindi zose zitandukanye. Ivyo nazo nizo zikaze cyane kwa niziba zirahinyanyurwa neza. Hari n'abahi ziba zifise ubukana kamere, voilà, kandi benshi ntibaba baravyiga bamenye ngo bimeze gute. Niko kuntu rero usanga umuntu yafashe ikintu atazi kinafashe cyari ico, mugakatsanga muri we kimuha amahoro. Voilà. Ikindi naco ni haje usanga abahinga bamwe aho tutazi ibihugu naho usanga bizwi, aho usanga bashaka kuvyungukirako, bagakora utuntu duto dasarisha, aho usanga créer udupilule, voilà, cyangwa utuntu tw'utuzi aho bita utulikide, bashobora gucisha inshinge bakitera mu mubiri, aho abandi baca bagira udupudre ugasanga bariko barabihema. Nuko rero ibiyarira mutwe bitandukanye, aho bamwe batazigene bisa canke kitwe natwe ntuzigene bisa. Gusa reka tukubwira ati gene ari bibi, turazi ko bisa kubera yuko hariho nk'ibiyoga tuba dusanzwe tubona ubwo rumogi, voilà, n'inzoga, alcool yose ari alcool mabi. Mbeho ngo bigufashe bigenda gute, bigufasha muri yahe nzira, bigenda gute kugira umuntu yiyumvire gufata ico kintu, ababibwiwe nande? Ivyo byose nivyo tuza kudevelopa je na mugenzi wanje. Twongera tubibutsa akanimero namwe muduterere kungene namwe wo buzi canke wowe nyene simaka uco bivuga izina, utubwiye gene vyatanguye no kungene vyarangiye. Ni ku 35 rero amajana 39 amajana 69 twabwiye rero ngo nibande babinwa, nibajya nyene mubona mu kibano, abo nyene bakuzengurutse. Hararo ntibiraba imyaka kuko ubu unyibise binateye isoni, uraja mu yaro ugahura n'umwana afise call, ugasanga umwana ariko arayikwega bikakubabaza, bikakubaza. Situari bibanza ukunda usanga barimwo impande y'amasoko, muri quartier ku mabarabara, ugasanga umwana ikarakwega kwega akabona umwana amaso yarerembuje, birababaje cyane, biratangaje. Kandi kimenyesha urabibona mu maso, amaso aratukura, voilà, agatukura ukabona umengo umuntu yamarushe. Wewe ntavyabona akarushe mugabo abandi barabona umengo aya marushe. Ikindi naco ni hamwe usanga urabira ku ntoki, ku nzara, inzara kunuguma umengo arabuza amahoro gumazirya, iminwe ugasanga irumye, mu mutwe umengo n'amaso aguma arerembura, araba hariya umva yuko muri we
arabuze doze amafata arabuze ikintu usanga umenga arabuze ikintu nta mahoro aronka nta mahoro aronka nuko rero tugenda turaba ababinywa abavyihereza abavyereza bitangura gute mbega biva kuki aho ahatari ake rero abatari bake ukunda gusanga biva ku bintu bigenda bitandukanye hari ababa bafite depression ugasanga barahemukiwe ni peut-être n'umuryango canke nabo bakunda abakunzi babo abahinga baravye ngo biva ku kuntu bukuze biva ku kuntu ubu unovuga gute bakuremeka ko ibintu biremereye muri wewe rero kugira bamwe babitangure simaka bafate bya binini hari abafata n'inzoga inzoga katsanga ntizihuriranye n'imyaka rero kubera kujya kuntu imyaka hajyanye iyo bakubwiye yuko utarakwiza imyaka ikwiye seko ibihimba by'umubiri bimwe bimwe bitarakomera ku buryo ngo bigwanye ibintu byinjira muri make niba biraba developer voilà niba birakomera rero ugiye gufata ikintu umubiri wawe udashobora gukingira kituma woroha ukanamera nabi ugasanga rero uriko urakoresha umubiri nabi ugasanga ari imisemburo imwe itaragira kuri etape yo kwakira ivyo bintu ugasanga uriko urayitegeka ukora nabi ugasanga n'ubwonko hageze n'igihe ubukoresha bukirukanka cyane bukora gusumba uko bwategeza gukora ugasanga uriko bushaka ko pression iteye ubwoba gutyo rugaje usanga rero uriko urateza ibibazo ubwonko bwawe usanga ari umutwe wawe wamana ibibazo nemeje kubabwira ati benshi bikunda kuva ku ma depression muri famille ugasanga rero akabonge intuntu kwamana ubukene ugasanga rero hari utuntu utifuza ugasanga utuntu wifuza ntuturonka ugahiga impamvu utaturonka kandi abandi ubona umenga nta kibazo bafise gutyo rero kwa kukwihangana atari kumwe ukabona umenga ico guha amahoro nuko wo kwibagiza ivyo bintu mu gufata ivyo biyayura mutwe warangiza rero kubifata bigaca ahubwo bigusigamwo etambi cyane gose aho twagiye gusanga abatari bake birangira bagunye babinywa periodiquement aguma binywa yiyongeza byinshi kugira ngo umubiri umusaba ndakutse ko hajyanye unyoye bya mbere ugasura ugira kabiri uri kura utegeka kandi umubiri ucumenyera ivyo wawumenyereje ukamugara ku buryo rero uba umenga nturi kwisi y'abandi bantu iyo utabinyoye menga isini yawe abenshi binabategeka kugira ibintu bibi cyane gose ugasanga rero bimwe birabategeka kubona kumenga ni ibimana ugasanga umenga nta bwoba aho ushobora gusanga uhuye n'umuntu w'imyaka 20 n'ibiro 50 wewe akibona nk'umuntu w'imyaka 60 n'ibiro nk'amajana 2 ugasanga démarche yarahinduye ugasanga inyambaro yarahinduye ugasanga no kugenda kakamye avyimba akabona nyene kumenga isi nyene we umwanya muto yirandura mbega ni bisanzwe cyane gose reka rero twinjire iyo umuntu yamaze kubifata ni be bigenda gute ubwa mbere na mbere bitangura gufata ivyumviro ivyumviro bisigura bijye bintu byose bigutera ingorane utushaka kuvyibagira ukabicisha amazi uraziko ingorane utazicisha amazi oya ahandi ca bigifata ibigumagumba ama emotion sentiment biduga wagushavuje kuryoherwa ari abantu iyo bafashe ibintu biboroheza ubwonko usanga ishavu ryo riraduga ishavu exactement atari ishavu namarira atari amarira no kuryoherwa kimwe muri ivyo bitatu iyo kiduga Alex yego kandi kiravumbuka kandi kiravumbuka mu mwanya muto cyane gose gutyo ugasanga rero inyimba ari byo yica ugasanga byishe mu mwanya muto cyane gose ugira ikibazo n'umuntu abari impande yiwe ari nk'umuntu usanga yamari wa muntu afise ishavu aramuhitana mu bihugu byo hanze wowe ukunda gusanga umenga ari abantu b'ivyihebe uzobibona uzawumva nk'umupeti w'imyaka 200 ngo yihaye inkumbi ngo abantu 50 bose yabarasha urumva ugahiga nk'umwana w'imyaka 200 ukuntu iyo idimuzamwo bikagusiga katsanga nivyo bintu yamabona hanze Voilà. Vyo yamabona mu matelevizion, vyo yamabona mu matelefone, vyo yamayumva ku bagenzi biwe ukuntu twama dufise twese mu kibano babagenzi za nshuti usanga ubuzima bwabo buroroshe umenga urashaka kugira nkabwo. Rero kwera wowe atabwo ubufise wabifashe ukamubonera hafi cumugati reka ngerageze ijambo gitanda mu cumite ndakari cabo. Bakora wewe ababona ko ibintu bisanzwe. Noneho utagiye kure
wamaze kubinywa urumva ubwonko bwo wabucuritse wabuhindukije ni ukuvuga nimba bwa fonctionna vers l'avant bufonctionna vers inyuma uravyumva bumva muranyuranwa wewe ni nkahajyanye umuntu asohoka nawe ukinjira yinjira ugasohoka voilà twibukanye yuko ikintu gituma umuntu ahagarara n'ubwonko rero ubwonko rero budafise novuga ati sécurité umubiri ukora ico ushaka kandi umubiri ntugira limite abenshi bibaviramwo rero abenshi birabaviramwo ibintu vy'amaparalize kuba paralize abandi bikabaviramwo amakanser adakira yaba yo mu mihogo yaba yo mu nda urura amapancreas ugasanga mu mapumo ugasanga ivyotse hariya ugasanga mu mapumo vyaranse ugasanga rero bibazaniye igituntu n'ibindi bigwara byinshi bidakira gutyo rero bikarangira umuntu agiye kumanika amaguru